ahabwo manje ndakubaza urya mupfumu wagiyeko by'ukuri wamuhaye iki inkoko basi inkoko zo muhiragiye kuzimara yirire ngo bikora ma urabona ukiva ngaha nahise ngenda ndisika kutuzi ndimeza neza ewana ndapowesha sana ndavuga hasi kira ndamurungira tu nikigwema kuja nikitaje arashitse mama itarama yirango yuzuye ngo yanyoye amata n'ikingwe ndiruzuye biranka neza mpaka turagenda kuryama ariko rero mwijoro nja numva kozanira amazi mbegosha nangira guwe hewe ma candiruka ndamuzanira amazi ndashiramo hanyuma nsizemwo ndamuhereza hewe abakizwa je sinzi ibintu by'abafasha nyimba basara bakomeye nta ubizi bya bizomenyekana araca muri asengera ngo yahinduye amaraso ngo yahinduye imiriro arasara neza mawe arambara urwaga sinzi amazi ngo ahinduka amaraso ibyo bintu runo byumva yesha nta muturimo nukuri ma nukuri kwimana nta muturimo n'akadudu aho gucafuza amazi gusa nta kindi mu gitondo rero sasa turavyuka ndavuga ati sinomuhari imwe reka ndamusure ca ndamutekera umureti nawe ndawurunga neza shira muja muti hewe ivyo rero ma twiyumvira ngo aza kuvyuka yahinduye ivyiyumviro na wa murete ntarawumuha ngiye mbona wa mukecuru ngo ni nyina ngo ba no muhira no mu nzu hema mu by'ukuri uwo mupfumu wagiyeko azotumarira inkoko arangije ashirako n'inkwavu kuko siwe nuwateza nukuri kw'Imana mwihoze mahindura umupfumu ujyaga amanda kubwira uwo mupfumu uzosanga ari wa muteka mutwe nawe nyene urabona ingene ariko araduhendaga ma atumarira ko twaca ataca ariko aradufasha bugira nawe nyene wapfa usanga ari no muri korari mahindura umupfumu byihuse unabare je ndagowe n'umukecuru je ndamushyira he sinamukeneye mu nzu yanje sawa bamwe bati uyu mukobwa Yvette ataraza gukina filme yari mu biki bandusuzume raba neza ko urafyo ndaho munsi handitse subscribe canke s'abone banza usyonde aha hantu munsi ubona akantu kameze nk'agatoki like ubundi dukomeze mbere yo kurabira hamwe igice ca gatatu reka tubanze turabire hamwe byaciye mu gice ca kabiri aho twagiye kubona ko ino filme abantu bafise umutwe wo kuraba filme babashije kubona ko iyi filme ari ivuga butumwa hari abatanguye kuvuga bati bega burya hagi ijambo ry'Imana mpaka wumve biri muri Bibiliya ngo basome muri Matayo ariko bo barabasha gushingira nta iyi filme bakavuga ati sabasi Imana imuhezagire eka nabo bari kumwe Imana ibahezagire bariko barahindura mind muri bimwe abandi bari bazi ko gukina filme ari ibintu bisanzwe canke ari muri vya bindi byo kwikinisha ariko ababasha kwerekana ko hari ico bamaze mu gukora no mu gukorera Imana mu kuvuga ubutumwa ino filme rero yabonetse ngo ibashije kuvuga ibintu byinshi byerekana ko ishaka guhanura ku bantu bakunda Imana batayikunda ku bantu bigira abakristo atari abakristo wewe urashobora kwiyumva kuri umuntu w'umukristo ariko imigendere yawe icafuza Imana urashobora kwiyumvira kuri umukristo ariko ingene witwara ibyo n'abakristo bakwegereye bagenda baravuma Imana rero ino filme mu mpande zose aravuga ati Akamuna kubera iki abantu bafise amacakubiri mu masengero kandi bavuga ko bakunda Imana kubera iki abantu bafise ubwicanyi kandi birirwa mu mashengero bavuga ngo Mana hezagira aho nico hacaza babandi bavuga ngo abakizwa nibo babi kubera iki bibi bihari kandi abakizwa bahari mbega hose haba muri katolika canke mu bamizirima canke n'ahandi namba ko uri inkozi y'ikibiri mu bamizirima canke mu bakatolika canke he ninde yakubwiye ko gusenga hasenga abakizwa ninde yakubwiye ko gusenga hasenga abakatolika ninde yakubwiye ko gusenga hasenga abamizirima canke banaka twese ko twemera Imana imwe kandi tuvuga ko ijuru rimwe ari ryo tuzojamwo iryo juru ritavangura ngo hazoja mu kitwa canke mu mizirima hazojayo wa wundi atari uwabatije mu mazi menshi
atari n'uwabatijwe mu mazi make, atari n'uwabatijwe muri bya bindi ntazi byose, ariko wa wundi agendera ivy'Imana yamugeze. Turavyiba ni ya mabwirizwa 10. Ibi rero muri mu bintu biriko biraranga umuzo mwiza w'uyu mugabo wacu, uyu mukinyi wacu King Sabasi. Uyu numwe mu bahuje abakinyi benshi bavuga iby'Imana, aho yatuzaniye na wa mukobwa wacu ariwe twita Divine. Uyu ni umwe mu bavuzi b'ibitari cyane mu Burundi, abakobwa bavuze gitari kandi birengeje. Yamuzanye muri ibi bya mafirme, ariko yahora muri ibyo aririmbira Imana. Ino filme rero ni mu mafirme yahuje abantu b'abakozi b'Imana kenshi benshi. Ni umwe mu bahuje abakinyi b'amacano atandukanye. Turabona uyu muhungu wo muri Moria TV, uyu ni umwe mu bakinyi beza bakina neza. Twabonye uyu yaje gusaba amahera, uyu Mr. Kana we turamumenyereye kuri jano, ariko biraboneka ko uyu muntu yahuje abakinyi benshi. Bamwe mu bari babonetse muri Ndahazi, bamwe mu bari babonetse muri Zande, zose twabonye ko yabagarukanye. Uyu muhungu Sabasi hamwe na BMT, aba bantu tubavuge gute? Aba bantu ko ariko barashaka kuzana impinduka kandi yerekana ko hari ico bariko barakina. Ubu mu Burundi turavuga ko dufise impande zitatu zikina firme kandi nziza. Mbega aba gatanu canke aba kane ni bande? Amakuru meza rero tubona muri aba bantu nuko ubukinyi bwiza bw'aba bantu buriko buragaragara, bwongera buboneka ko bafise ico bariko barakina kandi ciza kivuga ubutumwa. Ubu butumwa turiko turabona muri ino filme ushobora kububona umenga ni filme bariko barakina, urabona umenga bariko bashaka kunezeza mu maso, mugabo subiramwe waravye ino filme Iveti wamwumvise just ingene yakinye. Babonetse bariko barajyana n'umugabo, baboneka bajyana bapfa ibyo bapfa kubera yaragomba kumuha uburozi, ariko biravuga ngo abana b'Imana ntibategwa, abana b'Imana ntibarogwa, abana b'Imana ntibafatwa, kuko iyo hageze igihe cy'uko akora iby'isi, Imana ikora ibitangaza byayo, ahatari indwara ikahaza, ahatari ibibazo bikahaza, kugira ngo bya bindi ibikurinde. Urashobora gushikirwa n'isanganya, ariko iryo sanganya rikakurinda kushikirwa n'ibibazo birenze byo guta mu rupfu. Uyu rero tubona Imana imukigira ashikirwa n'ibibazo by'uko adashaka kurya, yashikiwe n'ingwara imubuza apeti. Ibi rero ubiravye urabona ko umenga bashatse kukunezereza, umenga bashatse kukwereka filme kugira ngo urorere uryohigwe. Ariko hari itandukaniro ry'ivyo mubona n'amafilme yandi mukunda kubona. Abo dukunda kuraba muri filme umenga koko turiko turaba ibintu byo gutwenza, ariko harimo gutwenza kuko Yvette turazi ko ari role yiwe. Eka twabonye n'abasenzi ko bashatse kudutwenza, ariko ibyabashikiye byabaye ingorane. Abasenzi bo rero arashobora kuvuga ngo tugiye gusenga, ariko akaja gusenga ari uko afise ico ashakayo. Abandi bari muri babandi batangura kuvuga ngo Imana iravuze ko iguhaye ibi, gutanga ikimazi kugira ngo Imana ikore ibi. Ariko bagiye gusenga, basengera agashindira babwira ati jewe koko naco nshoboye, jewe naco ndabaha. Aramubwira ati nariko ndagusezera kugira ngo arabe ko yokora mu mufuko ngo amuhereze. Amaze kubona atamuhaye bimujya umutima, abasha kwifata nk'uko ababaye bimuri umutima. Twabibonye, mwabibonye, ababibonye nibaza ko mwayibonye. Ino filme yoba iri kigufasha iki? Koko ino filme ubimaze kuyiraba ukayimara, wewe nimba ugeze kuri no munota ukinkurikirana ino filme uhora uyiraba koko ukayimara. Ego n'ibice bike ni bibiri, ariko igice cya kabiri coco ku muntu atarayiraba ngo ayimare, ndakwingize ngo uyirabe uyimare nimba uri umukristo. Iyi ni y'abakristo si y'abapagani, kuko nimba uri umupagani ino filme yo kugora kuraba, kuko ni bike wotahura. Ariko kumva y'umukristo ashaka gutahura ugusenga kwiwe ico kumaze, ashaka gutahura ati mbega jewe yo nsenga koko kumbe mba n'umukristo cyangwa mba n'umupagani, iyi irabasha kukwereka, iyi irabasha kukwigisha,
iyi irakwereka ubukristo bwawe aho buhagaze, iyi irakwereka ubukristo bwawe ko hari ibicumbagira, iyi irakwereka ubukristo bwawe ko hari ibiyumbayumba. Ibyo wita kuri umukristo uraza gusanga koko utari umukristo nk'uko bikwiye, bivanye ko uza gusanga hariho bimwe bavuga ukumva umenga nibyo wowe ugenderamwo. Reka dutange akarorero. Uyu muhungu yavuze ati, Sabasi yavuze ati, je mfise umukobwa nakunze ariko kumukunda sanga se na nyina iyo miryango barafise amacakubiri. Aho turatanga n'akarorero ku mashengera bigira, urasanga iyo uri umukatolika utoza kuresha umupantekoti ngo yemere ko mubana, kandi mwese muvuga ko muzoja mu ijuru rimwe. None iryo juru rimwe muzojamwo ko ari ryo mwese musenga muhiga, waba umupantekoti, waba umukatolika, waba umuki, waba umuki, mwese mufise gusenga muvuga ngo mwizeye ijuru rimwe. None iryo juru rimwe ko ari ryo muzohuriramwo, umubuza kuja ku mugabo kubera iki? Kandi uzi ko uvuga ko ijambo ry'Imana, uvuga ko ari ukubabarira, uvuga ko ari uguharira, uvuga ko ari ugukundana, ariko wamara gukunda ugakunda bo mwishengero ukanka bo hanze, kandi nabo hanze muzorihuriramwo. Ninde? Ni Imana yabikubwiye ko ishengero ryawe ari ryo rizoja mu ijuru gusa? Hari aho Imana yavyanditse rakubwira ngo iri shengero ryawe ni ryo rizoja mu ijuru gusa? Nimba ko ari ryo rizoja mu ijuru gusa, ukaba wewe wavutse muri 2000 canke wavutse muri 98, kubavutse kuva muri rimwe bose bagiye mu muriro, banza wibaze ico kintu. Wowe ishengero ryawe rishobora kuba ryavutse muri 1982, reka dufate ko ryavutse muri 2015, reka dufate ko ryavutse muri 1995. Rero imbere y'iyo myaka yose abavutse bose basenga handi bagiye mu muriro. Iyo Mana yavyemeye, wibaza ko ari revelation wewe wazanye ije kuri wewe yerekana ko iryo juru rigiye kuboneka kuva kuri wewe, abandi bose bagiye mu muriro? Asi nshatse gutera intege abanyabyaha, ariko mumenye ko Imana kujya yaturemye, Imana yavuze ngo yo ni rukundo, Imana yaturemye ngo nitugende dukundane, Imana yaturemye ngo tugende tube bamwe. Ukigira uwundi muntu wibagije ko Imana hari ibyo gushakako, ushobora kwiyumva nkaho umenga wewe ni uri umukristo gusumba, ariko ugasanga abo hanze barakuvuma. Rero twabonye n'uwo mugore aje kuramutsa Divine, aramubwira ati, sha ndashima Imana kuba umugabo wawe tumubona ko ivyamwa vyiza, urabona ko wewe wamubereye umugore nyawe ashaka kuba afise. Kuko kwa Iveti twabonye ko uyu mukobwa Iveti babanye amuhenda ko akidijwe, ariko nyuma yo gukizwa mwabonye inyifato yagize mu rugo, biboneka ko ashaka guca intege umugabo. Iyi nyifato rero iyo umugabo abaye adafise umutwe canke umutima ugira ati Imana niyo nkuru mu buzima bwiwe, iyo yaba yizereye ku mugore, ukwizera kwiwe kuri ku mugore, aho umugore abatanguye kumuca intege mu gukizwa kwiwe, akababaye umupagani. Hahandi mugenda muvuga ngo mbe kurya yarakirije ngo ubukizwa bwiwe burihe? Umuvyeyi wawe arakubera ikigeragezo ku buryo utumutwe ugasanga ibyo gukizwa bivuyemwo. Umugore wawe arashobora kubera ikigeragezo ugasanga ibyo gukizwa byawe bivuyemwo. Umugabo arashobora kubera ikigeragezo ugasanga ibyo gukizwa byawe bivuyemwo, bivanye nuko wamubona nk'akarorero. Ndababwiza ukuri, wewe nimba ugeze nka kuri isaha ukinyumviriza, iyumvire kubera ko abana baba pastori usanga ari abanyabyaha cyane. Iki kintu cimvire, kubera ko abana baba pastori usanga ari bo banyabyaha cyane. Birava kubera iki? Uyu mwana we aba yizeye ko se ari nk'umumarayika, kuko azi ko ari we ari imbere y'abandi ababwira ngo hebibi kora ibi genda uku, ariko agacara byose wiwe akora mu nzu ntibijanye n'ibyo avuga mu ishengero. Rero agaca asigara agereranya uruhande rwa papa, mbona ko ndamwizeye hajya imbere bamwizera nk'umuntu w'umukristo, muga yashika muhira akabundura mama, yashika muhira akabundura twebwe, yashika muhira agakora ubusambanyi, yashika muhira akagenda kwiba, yashika muhira akaba ari umubeshi wa mbere, yashika muhira akaba ari we muntu akora ibi n'ibi wa mbere, yashika muhira akaba ari we munyarugomo wa mbere, yashika muhira akaba ari we muntu akora inabi zose zibaho. Uyu muntu none jewe nimba pastor ari wakora ibi, je noja gukizwa ngo niko njahe?
urasanga umwana w'umupastori asenga mu rindi shengero kandi se we asenga ngaha, ukibaza ibi bintu biva kuki? Genda mu batahure bajya nibo banyakibi ba mbere, nuko nyene bidaca bivugwa, ariko bo umwana bikibanga se akabikibanga. Ariko ibi bizokwereke umupastori nyawe w'umunyabyaha, umupastori nyawe w'umukozi w'ibyaha, umwe yiyorobeka mu Mana ariko atari umukozi w'Imana. Wewe urabiraba ukabona umengana umukozi w'Imana, kumbe we si hari iby'Imana ntibimuraba, icaraba nikijya gusashira mu mufuko. Wa mukozi w'Imana we wigira umukozi w'Imana, ukigira umuntu w'Imana kandi uri kibandi mu Mana. Iyi firme urabona kwikubwira ngo gezaho nimba uri umukristo asanzwe wo mwishengero, menya ko ingeso zawe nziza arizo zituma abandi bakristo bazogukurikira. Menya ko ingeso zawe nziza arizo zituma abantu bose bazoza gukizwa ku bwawe. Ugasanga mwisite uri inkozi y'ikibi ya mbere, ariko mwishengero n'umuntu akuramukije ugahabwa gukubita ivi hasi, ukaboneka ko umuntu mwiza, mugaha hajya washika mwisite ukabipagani ya mbere, ugaca ugenda uvuga ngo uri umukristo. Mbega babandi wenda kwishengero wibaza ko ivyo mu mihana byo batabimenya? Ariko tugeze mu gihe abakristo baca bavuga ngo abakizwa bagenzi, ngo abakizwa ngo baravugana cyane, ngo bafise umunwa, ngo baravugana cyane, ngo bavuga cyane, ngo bafise umunwa. Ubwo bukristo rero mwiyatura ko mwibaza ngo ntitububona canke ntibabubona. Wewe witwara uko ushatse, ukibaza ko aba babanyi bawe, izi nshuti zawe umenga zose warazihumishije canke ntaco bibatse. Bukumva ko ubukristo ari ubwo mwishengero, ariko aho ubaye ukibera umupagani. Kumbe bajya bose ubona bataza gukizwa babireka kubera wewe. Ingeso zawe nziza zirashobora kuzana abandi gukiza utiriwe nababwira ijambo ry'Imana, ariko abantu bubazi ko kuvuga ijambo ry'Imana no kubasomera ngo muri Matayo havuga uku, ugaca ugenda ngo uriko hasigura iki ko hisigura. Ico umukristo kiranga umukristo nyawe ni umukristo yubahiriza amabwirizwa Imana yatugeze. Ariko weho kwishengera iwanyu urasanga babigisha ngo Kristo bijya byose yarabyitangiye. Ninde yaguhenze? Yavuze ko ataje kubica intege, ataje kubicinyiza, ahubwo yaje kubiha inkomezi. Ibyo bindi byose wiyumvira canke baguhenda babwira uti muraba beshi, kuko we yavuze ati sinje kubica intege ahubwo nje kubikomeza, nje kubiha imbaraga, bigina imbaraga bibashe kugera kure. Ariko we bakubesha ngo yarabyitangiye, ngo ibyaha byacu yarabyitangiye. Yitangiye byaha byari kuduhama, ibyaha bakoze byari kuduhama. Yitangiye ibyaha byadushira ko ya mivumo imwe yakunda kutuza ko buri munsi. Bimwe byatuma haza umwuzure wa Nowa, bimwe byatuma haza bya bindi byose, bimwe byatuma haza bya byago by'inzige, bimwe byatuma haza bya byago by'ingwara. Bijye nivyo yitangiye kugira ngo adukure kujya mu vumo wabijya byaduhama, ariko ntiyaje kudukura ko umuvumo w'ibyaha twikwegeye. Isezerano rya kera rifise ibyo ryavuga, ariko n'iri sezerano ry'ubu rifise ibyo rivuga, ariko n'ibyo tubwiriza kugambukira. Mureke kuza murabeshwa, Imana itazobaha inkoni canke ngo mwicuze ngo pastor niwe yambeshe, afuma kubesha mu bindi muganya amabwirizo yashire ku mutima. Yavuze ngo ayamuyandika ahantu hadata ku gipande c'umutima, aha data hatumutibagira, hatumuda utabikura mu mutwe no mu mutima no mu bwenge no mu vyumviro. Ariko no munsi we wumva ko umenga ngo umenga Imana yarabiretse, ngo Yesu Kristo yaraje kubyitangira. Iki gice ca kabiri Imana imuhezagire, Imana ihezagire kinsabasi, Imana ihezagire timu bariko barakinana, Imana ihezagire nawe wavyumvirije canke wayiravye nyene urumva ko bigendera, urumva ko biguha kumva ko hari icyo yavuze bakinye kimwe mu ngeso zaha bavuze uzumve. Erega n'Akamuna
kubona umukristo yanka uwundi, erega n'akamuna kubona umukristo atukana n'uwundi, erega n'akamuna kubona umukristo ashaka kwica uwundi, erega n'akamuna kubona ingeso zawe mbi ushaka kuzigira ingeso zo mu ishengero, erega n'akamuna kubona bikwibagiza ko Imana hari ivyo gushaka ko, erega n'akamuna kubona ugira amacakubiri kuba mu ishengero canke no mubo hanze, kuko no mwijuru nushikayo ugasangayo uwagutanze bamufitiye inzigo, Imana ntizokwemera ko ujayo ufise inzigo y'uwo mwoca mugwanira mwijuru. Ariko ibi bintu bikwigishe ko ijuru atari ryawe, ari iry'Imana, atari wowe warikoze, kandi ibi byose tuzobibazwa. Uhoraho abagirire neza. Mwakoze cyane kunkurikirana, ndiho abagirire neza abanje. Imana ibahezagire.